Ikaze kuri Drift LG. Uyu munsi ngiye kukubwira amajambo y'ubwenge. Ndagusavye untege ugutwi. Uko uzokomeza kugerageza niko uzorushaho kugenda ubona umunezero. Kimwe mu bintu abantu twirengagiza no gushaka kunezeza abandi kugira ngo natwe twumve ko tunezerewe. Umuti wo kubabaza umwasi wawe canke umuti wo kuvura ba bandi bose bakwiyumvira nabi, so kurwana nawe canke so gutukana. Umuti wo kubabaza wagusuzuguye, so kumuraba mu maso ugacira hasi ukavuga ati jewe nawe tuzohura umunsi umwe. Umuti wo kwihora abo bakwipfuriza inabi, so kubasengera ngo nabo bahure n'ivyo bariko baragusabira. Uyu munsi ngiye kukubwira umuti umwe ushobora guca agasuzuguro bakwipfuriza inabi, abantu bose badashaka yuko ukora iki canke kiriya kugira ngo babone yuko hari aho wowe uvuye ugashika. Rero uravuga ngo umuti w'ibi byose ni uwuhe? Ntega ugutwi ndakubwire. Umuti w'ibi byose ni ugukora cane ugatera imbere mu buzima. Reka nongere ndagisubiremo. Ni ugukora cane ugatera imbere mu buzima. Aha uzoba uciye agasuzuguro abakugaya ndetse na babandi bakwipfuriza ibibi. Iyo babonye uteye imbere batangura guhindura isengesho bakavuga ngo Mana natwe turagusavye utugire nka naka. Ibi ndiko ndavuga ushobora kutabitahura, ariko nimba hari ikintu ca mbere kibabaza umuntu yagusuzuguye nuko kubona warateye imbere. Nimba hari ikintu kibabaza umuntu atakwipfuriza gutera imbere nuko kubona vya bindi atashaka gushikako warabishitseko. Ngenda guha akarorero gato. Iyo ukundanye n'umuntu mugakundana igihe kirekire akakubabaza, ikintu ca mbere kikubabaza ni ugusubira guhura inyuma y'imyaka ukumva ngo wa wundi mwakundanaga yarateye imbere, afise ibi n'ibi n'ibi, bimeze uku n'uku n'uku. Mwese muriko mwumvise ikiganiro ndazi ko mubizi. Iyo wumvise nk'umu ex wawe canke umuntu mwagendanye igihe kirekire yarateye imbere kukurusha, bishitseho kagucako yamaze nko kugura nk'imodoka kagucako hoho, wumva umutima ukuvuyemwo. Kandi n'abantu bake mw'isi, ubushakashatsi buvuga yuko n'abantu bake mw'isi bipfuriza iterambere abo bahoze bakundana. Iki kintu kiba kigoye cane. Nico gituma ikintu ca mbere kibabaza umuntu yakubabaje, umuntu yagusuzuguye, ari ugutera imbere. Rero nk'umunyabwenge, nimba umuntu yaragusuzuguye, nimba umuntu yaragufashe nabi, ukaba uhejeje kumva aka kantu, nta mpamvu yo kuzosubizanya amajambo canke ngo ushwane canke wumve ko wokwihora mu bundi buryo. Umuntu yagusuzugura canke agufata ukutariko, uzihagurukire wigendere. Ariko umenye uti ico ngiye gukwikizaho ni iki? Ngiye gukora cane ntera imbere. Nawe niyabimenya bize mubabaze gusumba ati wa muntu nasuzugura, wa muntu nagaya yarateye imbere. Ubwo ushobora guhura amuhamagara boss canke amuhamagara ikindi kintu. Reka dukomeze n'aya majambo y'ubwenge. Buriya mu buzima bwawe kugira ngo uzokwirinde ibibazo vyinshi aha mw'isi, nuko uzobika amabanga yawe. Kandi abantu ntibazokubaha kubera bakubonye, ahubwo abantu bazokubaha bivanye n'akazi ukora canke n'ukuntu bakuzi. C'ubwenge. Ikindi uzubanze wiyumvire kabiri imbere yuko uremeka umutwaro w'amabanga yawe inshuti yawe. Ururimi rumeze nk'inzoka, iyo ururetse rukavuga ibyo rwishakiye rukomora benshi kandi nawe bikakugiraho ingaruka. Kandi mw'ubu buzima nta muntu azokubabaza utamuhaye umwanya. Abashakashatsi bavuga yuko ikintu kikubabaza cane ni ikintu wakunze cane, kuko ikintu iyo utagikunze ntigishobora kukubabaza kugera ku rwego wumva wo kwiya ku buzima. Rero mu buzima uzirinde kiriya kintu ukunda cane, kuko niyo cakubabaza kizokubabaza bikomeye.
kandi abahinga barayamaze baravuga ngo umuhinga wo kuba mw'isi avuga make ariko akumva vyinshi. Ivyo wumva iyo bitagusohotsemwo birakubaka kandi bigatuma umenya ukuri, ariko iyo usohoye cane bituma muri wewe atagisigaramwo ku buryo icozi ico cose kiguhungabanya. Mu buzima niwagenda ahantu bagatangura kubaza ngo uriya avahe, ngo uriya ngo nokwande, bakabivugana wewe batariko barakubaza wewe ubwite, uzomenye yuko aho hantu ata kibanza uhafise. Bizoba vyiza uhavuye ukigendera. Kandi uko ukura niko urushaho kumenya gutandukanya inshuti n'indyarya. Bamwe muri twebwe uko ibihe bigenda niko turushaho kubona aho twakoshereje, ariko amakosa ategerezwa kubaho kugira ngo tumenye yuko twakosheje hama dukosore. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Aya ari amajambo y'ubwenge. Nimba wakunze aya majambo, twandikire muri commentaire ufishiyeyo 100%, canke udukubite akayemoji k'umuriro uzoba ukoze. Jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif FG. Murakoze.